kandi araberewe kuravyumva n'abandi bambara ukavuga ati yakuye mu mufuko iwiwe rero abashuga daddy sometimes barafasha hajya gasika gasore ka ukatogufasha urashaka kucumu hajya abakobwa ngaho tugira amasoro gusaba aba petit couple tubita aba petit couple baca amafaranga ariko tusanga tugiye gusaba sugar daddy tutaye gushaka gusaba nde ariko bafatiga ariko singahani bafashike ariko kiya gihano bafashe muri Tanzania mwizuba gese nikizino so reka jambo bwira kuri bajya abantu bakunda kuvuga ati ngo Stessy akunda kugendana n'abantu. Hello guys, nizere ko muri mumeze neza. Kuri microphone uri kumwe na Alf Swift, inyuma ya kamera uri kumwe na Fizzy Boy. Imbere yuko ndabazanira umushitsi wanyu twabateguriye, banza ukore subscribe, una commentinge, usharinge ndetse una likinge kuri Burundi iwacu TV. So reka tubereke umushitsi twabateguriye. Hello Stessy. Hello, meze neza. Ego na. Ego. So Stessy ni tumaze iminsi turiko turakubona mu bintu bya bimiziki nturi kuragaragara cyane. Eske habaye iki? Ndabona ikangira urutambora. Ntuherutse kugira gusora indirimbo zanze kuzibona ibintu nyene nk'ivyo. Iki wabwira ko akunze imiziki irahari gusa ntirasohoka. Irahari ariko ntirasohoka. Ni kuvuga ko ukiri kurayitegura nyene irahari nyene myinshi muri studio yigira ahantu nyene ahantu hameze neza. Nihagira ko ndayisohora ndaca mubibona kuri YouTube bahagenewe ko haje imiziki baririmbye. Mbega Stessy ufata igihe kingana gute mu kwandika indirimbo? Asha nta gihe kinini. Biravana n'uwo tuba turi kumwe burya ikintu mwihenda ko ni uvuga ati ngo umuntu yandika gute biravana naho biravana rero n'umu producer aba yagukoreye indirimbo ugaca usanga arakuretse tukaririmba ugaheza ukiyandikira ariko usanze umuntu nyene ameze fresh murafashanya kandi ugaca uheza nigoga tu ni bisanzwe jaho nza gukora rero mbafise abantu dufashanye nshishobora kubesha ngo ndavyikorera jenye baragufasha nivyo birashika. Mbega mu muziki wawe ubona bimeze gute? Nuko nyene bimeze basi n'uruhe rugero wibonako? Urugero nibonako ko maze kugera ko unzi na cameraman akabanzi byiza abandi bunye bari bafite indirimbo cyane ugasanga ntazwi na wewe ntazwi nande ariko jewe kuba wewe unzi na cameraman akamenya nabandi bakamenya ni fresh none nakaye kamaro muziki umaze kumarira akaye kamaro kumenyekana kuko cyambere nta management office ndamenyekana kandi nkaronka n'abasponsor abantu bafasha tu uko ntushobora kuronka umuntu agufasha atazi ibikorwa byawe uri kurakora canke atazi ibyiwawe urumva rero ko barinda baza bakamfasha ndafise indirimbo nyinshi nakoze ama video ama audio bamfasha ba Mario Balotel ba DJ Kiss gasanga ni benshi n'abandi bose umva ntibashobora kugira ikintu bashobora gufasha batakuzi baramenye. Ni kihe kintu kimaze kubabaza mu muziki? Kimaze kubabaza kigeze kubabaza nyene nawe urumva rega ivyo tuzokuba tubivuga kandi twabivuga ntuca mugira ubwoba bwo kuza kuririmba cyangwa kwinjira mu muziki so ntibasupportinga n'abaririmbye tu nico kikubabaza ushaka kubwira umukameraman nawe ati n'umusi ndafise interview tuje kuvuga ngo tuba turagenda hanyuma umva muri uwo mwanya nta kamara guhaye ntaki nuko umuririmbyi mugenzi wawe ushaka kumuha link ugasanga ntayipostinze kandi yayibonye kandi yayisoma cyangwa ukamwandikira ntakwishura nuko rero bimva ntibakundana. None ko hari abantu bagenda baravuga ati ngo Stessy yahevye yahagaritse umuziki gituma turiko turamukurikirana mu muziki ni kubera umutipe bahora basohokana niwe ngo yamufasha. No nico gituma Stessy kubera bahebanye nico gituma Stessy atari karabandanya umuziki so nobesha umutipe twari turi kumwe bwa mbere niwe yantanguje umuziki niwe muri studio ya mbere yawe kwa Etizo Technology ariko siwe yatumye ndawuheba uko ni ibintu by'umuziki cyane ntabyaraba
nkabyara we yabona tugenda uririmba umva ikiya kiru nyene ko azikonje natangwa kuririmba ndi mwisengero narakunda kuririmba sana like umva yarabona nkunda kuririmba kambwiye ati basi umunsi umwe uzogerageza uje muri studio ugire uririmbe tumva ariko ntavyakurikirana so ntiyagushobora kumbuza ngo nde kuririmba ya gusa ko twe turagoye kuronka aba sponsor tubiragoye kuronka tuvuge ati turicaye ahantu hamwe uyu n'umuntu adufashije gute biragoye sana umva ndonse ndakora ntaronse nkicara ntabwo ndi muri competition mana yanje ni kuvuga uronse ndakora mugabo ubandanya wandika ndandika ubwo ntegezo kuma nandika nkuko ndashaka kuvuga ati ejo harozona araje umuntu ati Stessy uri prête yo gukora video yo gukora ibikumva umwanya wose nguma niteguye muri imvye niko ma witeguye ni kuvuga ko yuko ujya mu type mwahora musohokana niwe yanakurihira vyose nakubye ko ari yantanguje studio ya ku ndirimbo gira ya mbere ya mbere ntwesoreye wiwe nivyabaye gikunda kwa etizo ntwesoreye kwa etizo twesoreye ahantu me indirimbo ya kabiri nakoranye no muririmbyi yitwa SOCIAUX Mfalme niyo naciye nkora kwa etizo niyo ndirimbo gira kabiri kuri ayo mahera yararishwe me byabandanyije etizo guma mfasha andaba kubwo mutipe guys diaspora ariko byarahetse tu ariko rabandanya n'ubugenzi tu baransapoti none muri iki gihe tuvugana Stessy wowe ufise umukunzi ndamufise uramufise mbega kuri wewe ibishuga mami ubibona ubifata gute ibishuga daddy ibishuga daddy ibishuga daddy ndabifata gute no kuri wewe so nashite kubaza ibishuga daddy kuri wewe uri pourquoi ndabyumva gute ndabifata gute bon we ubifata gute kuko harababifata nabi ahubwo ati sugar voilà cankwe babafata nabi ushaka kubemera iki eske wowe baje bobemera baje no bemera nkuko urondeye umushuga daddy yakurondeye umwemera ndakubwiye ikintu kimwe kandi ndanabivuge kuri ni Burundi Watch TV kandi ndabivugira uko abakobwa presque nk'abakobwa twese harako ngaha bikorera ibyabo ushobora kuvuga ngo ntungura utoki ngo twese dutunzwe n'abashuga daddy no harabakobwa ngaha bikorera ibyabo canke bagakorera abandi ariko hari n'abandi batunzwe n'abashuga daddy kuravyumva mu gihe rero ushobora kuvuga mu gihe harabatunzwe n'ivyabo abakobwa batunzwe n'ivyo bikorera canke bagakorera abandi canke bagatungwa n'abashuga daddy ushobora kuvuga ngo abashuga daddy ngo na abana babi abashuga daddy barafasha kuko hari ngaha hanze ushobora kubona pedestal umuravuka gati ego yambitswe nandi na sugar daddy kandi araberewe kuravyumva nabandi bambara ukavuga ati yakuye mu mufuko iwiwe rero aba sugar daddy sometimes barafasha hajya gasika gasore ka ukatogufasha urashaka kucumu hajya abakobwa ngaho tugira amasero gusaba aba petit cop tubita aba petit cop baca amafaranga ariko tusanga tugiye gusaba sugar daddy tutaye gushaka gusaba nde ariko bafatiye ariko singaha ni bafashike ariko kiya gihano bafashe muri Tanzania mwizo bagese nikizino so reka jambo bwira kuri bajya abantu bakunda kuvuga ati ngo Stessy akunda kugendana n'abashuga daddy cyane nakaye kajambo ni icaha se voilà si icaha basa nababwiye namva just kuba ngendana n'abashuga daddy n'abashuga daddy tugendana nabo presque n'aba petit cop tugendana bafite ababishoboye ko je udakora ntuzo bitere kuri Stessy ego udakora nkunda umuti pakora azi kwironderera ego twese turondere ariko nawe ukora ubwi turakoze ejo ninabura wozozana ejo niwabura ejo nzozana umara simvuga ati ngo je ntembera mu bashuga daddy kuko abashuga daddy nivyo bipapa bikuze sintemberera mu bashuga daddy ariko nashatse kubumbisha ko navuga ngo abakobwa twese tufashwa n'abashuga daddy no hari abakobwa bafashwa n'abashuga daddy n'abandi bikorera ibyabo bonyene ku gatwe kabo n'abandi bakorera abandi bantu nkanje ndakorera uwundi muntu akampemba kuvyo nakoze akampemba nkavuga ati ndiyambitse ndigaburiye biragize birabaye genre biraciyemo
ariko hari n'abandi bafumba abashuga dati naho sometimes abana babi ari icaha kimwe gusa no kurumva ko abari nyumba ndogo ariko gusa si icaha cyane uravu kamera bayi ni icaha Stessy ku muhungu n'umukobwa n'uyuhe atangura n'uyuhe we kuri wewe ubona ahemuka cane ahemuka cane ku muhungu n'umukobwa mu bintu by'urukundo twese turahemuka sauf umutipe me twese turahemuka umutipe niwe yagenewe gucitinga niko navuga me twese turahemuka tunano navuga ati twese turahemuka kubera twese turahemuka nyene kuko uzosanga umukobwa citinga nabivuze najya kuri live yo muri more time nazo umukobwa citinga biba bivanye ku bintu genre atabona ku mutipe cambere bakobwa turakunda ke no mu gitanda utameze neza araguheba akaja kuronderera ahandi nivyo kucanga nivyo atameze neza araja kuronderera ahandi nijya care no kutamutahura canke utamwemera uko ari kuko hari ukuntu usanga hari abakobwa bakunda mugendana mwibarabara bakubona ko muri kumwe umupostinge umva ibintu nk'ivyo rero mu bisanzwe utabikora ngaha acaba n'undi tipa mu postinze ntibakundana ntibagiriye azogenda kuri gukora iyo posti gusa amuhaye ke amaje bonjour harundi ubwira bonjour basa bonjour imwandikiye 6h du matin akayikwishura 12h ngo bonjour umva ujya nawe yabanzikiye mwese ujya nawe atangwa kumwishura pam no ujya nawe cyishura 12h none neke kuja kuri ujya mbana ujya nyishura 12h bibaho ujya mu gitanda aranshikaniza neza nawe wadufa gutangura ucuheza ubwo nyene neke kuja kuri ujya rero ni mwikebuke ryari twabivuze kuri live ngira mwaravyumvise muri more time ngira ngaha aba subscribe ngaha nabo muri more time nabivuze mwikebuke n'urufaranga n'urufaranga kandi sibuze ngo abakobwa dukunda amafaranga gusa rondera amafaranga kandi mukigisha n'abakopine banyu kurondera amafaranga nico navuga ubundi twese turacitinga mani ni bushare kandi usanga duho tumusange buyi tugenda ndabiragenda kujya Dara Stessy wavuze yuko mu gukora kwawe iyo habonetse amahera urakora n'igihe hataraboneka amahera ucurinda kurindira eske nk'ubu haje nk'umuntu akavuga ati Stessy ndashaka kugufasha wokwemera kwanga ubufasha wewe niwe gusa usanga bitaramba abakobwa ntibiramba shisha kwibeshera abakobwa ntibiramba uko uzuzura umuntu ngo uje kumfasha uzuzananye imandi zibiri je namaze kuronka nk'abantu bamvaga bamfashije ndawukurikirana kurankurikirana nshaka kumfasha iki ubona ko ndi umwana afise talent ashaka gutwara wowe kuzana mambo za mariage nande shaka gufashwa urumva rero hari muzanye mambo zibiri ibiki rero je ntabwo na nk'umuntu afasha ariko uvuga ati ujya mwana namubonyemwo impano kuko je bujyanye mba iyo nicaye ujyanye sinzi kurabibona je sindirimba gusa narahezagiwe n'akanwa Uvuga cyane no simvuga cyane ahubwo ndavuga ibintu genre undi umuntu adashaka kumva kwiyagura nk'undi umwana nka wowe ntushaka kubyiyagura kuzo mvuga uko uravyumva ndiyagura mu kuvuga kandi nkavugisha ukuri yego kandi sindi umujournaliste ako sinzi kuruno ucita mumfashe sindi umujournaliste bijya ibintu nkorangira barabizi sindi umujournaliste me ndashobora kuba nk'umujournaliste akatari umujournaliste ndashobora ndakora amadeba atandukanye nka create ikintu niyumvamo ko gishobora kunezeza abantu nkagicrea tukagikora umva ndi mu bintu byinshi ndashobora kina film umva byinshi ndabikora kandi rero murabe kweli barabe ndabasabye ndakeneye abantu muza kubona iki kiganiro ndakeneye ubufasha mfise ibintu byinshi nshaka kwikorera byinshi nshaka kwikorera mbwa ubuze ubufasha none nta n'umwe arigera kubwira kuva utanguriye kuririmba nta n'umwe arakubwira ati dukorane kuba manager nakubwira ikintu gisanzwe ndetse nahise n'umure ama video twa so black namufata nka manager wanje kuko bakubwiye ati nk'ubunye
par exemple nk'ubu nyenji wanyu nababwiye ati ndabashaka mu mindaro abavyeyi bawe si papa wanje si mama wanje ariko muri umwe ntigeze kumwita daddy ntigeze kumwita mama canke ibintu nk'ivyo kubera ikintu abantu baba bamfashije nk'abavyeyi banje baba bamfashije rero nawe namwita manager kuko nabona ko amfasha ariko ntina contrat twari twasinyaniye nta contrat nini twe twahanye je nawe ariko yaramfasha kandi nabajya bose bafashwa no bawiz design bose ba Oleg bose ntabwo bari muri kontra ariko barafashwa kandi bagakora ibintu bisa neza cyane kandi bafashwa ibintu nk'ibyo ni Stessy ni kihe kintu cigeze kukubabaza mu buzima pana mu muziki mu buzima sanzwe kandi cigeze kukuryohera kumbabaza ayiwe sha kumbabaza sinakivuga kunezera njyewe ujya ndi muri periode cyangwa yose ndasha Burundi umwanya nka twege nta kintu na kimwe rero cigeze kukubabaza wumva nyene cakubabaje n'ubu ushoboye kucibuka ukavuga ati iki kintu carambabaje vraiment wallahi sharabde ndavyumva ukuntu bisigura nta cigeze kunezera naje nigeze kunezera mama nanezera bisi yose nubu ngende ndikunda twenga ndamva umwanya umwe je kintu ca mbere camaki umva simwana ngo kigeze no je umwanya ntabonye ko honye bikunda kumba ku kazi bakunda kumba ku kazi shumva ntabonye ko nakoze nyene byaciyemwo ninjije note muri company ndababara ariko mbonye ko ibintu byagenze neza nkaronka ibyo nshaka ndanezerwa ariko nje namanezereye mu bisanzwe arendeye ko mvuga ngo hari umuhungu yambabaye pole mbabaje ndagenda ku wundi niki kubabaza na ikintu cyo kurukundo niki kimbabaza umbabaje nja ku wundi cyangwa rigeze kubabaza ibyo je kuja he none umbabaje ndaja ku wundi barurindira ko mvuga ngo urukundo basi tubwire abakunzi ba Burundi wacu TV akajambo watubwirira akajambo okay jewe ndabakunda cyane kandi bwa mbere ngira nkoreye kuri no TV ni bwa mbere basha ariko baranzi nta mujyoni cyamamare simvugwa mu izina also ni Stessy the Queen yari kuri kamera za Burundi iwacu za Burundi iwacu TV so tunabasaba no kusampotinga ntaho nayiko ndakora mwandaye muja kugira ama subscribe kuri channel yanje Stessy the Queen so nzosange basha mwaragwiriye kugeza naho nzobazana igishasha mbona ati gudu kandi bishasha ni byinshi so mwandaye musampotinga tu bufasha bwinshi so ndanakeneye kamera kuza ndikorera ibyanyu ndiko ndisabira nawe ucuvanye umpaye amahera karatwenze nese ucuva ngaho maya ati sisoka babe uvuye kumvanga sheri nitwaga ucu ngenda keneye nyene amahera nyene yo kugura kamera yiwanje ubwanje nze ndifashisha kubazanira ibintu bishasha So guys turanezerewe cyane kuba dukurikiranye bafasha akanya kabo dushaka kwibutsa babandi batayi bwakore subscribe nimugende mutayikoze muna commenting muna liking ndetse muna sharing kandi Stessy yababwiye ati kukeneye kumufasha ari tayari hama ntimwibagiye kandi kumusubscribe bazoronke kuri mikasha ariko uzopimu yange zocanza muri yo Burundi hacu ndabishuze nukuri sinojya amahera yawe ndakuzi mukeneye kumfasha kuri utwo duheranye twa kamera canke kusora clip rumva sema mashaka guca kuri madame la so guys ciao